Les amis, muraho neza. Nizeye ko mukomeye kandi mumeze neza cyane. Ndabaye kazi cyane kuri iyi chaîne ya Ombi Shanyuma. Uno munsi bagenzi hari ikintu tugiye kuyaga kandi gikomeye. Nzi ko kigora abantu benshi. Bityo rero numvise hari ico twogisangira ko nk'abantu twihaye hangiro ryo guhora twigishanya. Ufise ibyo undusha, ubindusha binyigisha. Nanje nimba ari ibyo nashoye kukumenya gusumbya. Ifo ko ndabigusangiza parce que kwa kundi kubikoko bava karuta kandi karakamira muga ku muntu avyo kumira naho no gufatana amaboko suko nizere ko mwamaze kugira subscribe kuri chaîne kandi ndabashimira gose mu gihe gito tumaze turiko turayikorera kuri runo rubuga mu byubiro turiko turasangizanya ngaha byukuri beshi mwari yabonesheje kandi ndabashimira nizere ko nuno munsi nawe uri kuradukurikira wamaze kuyabonesha bagenzi reka rero tuvugana ukuri Biga burya hagiye hari umuntu yogenda yatazi akizera ko yashitse yomenya gute ko yashitse ubwi watarazi niyagiye bishatse kuvuga iki utazi yaje ntazimira kandi ego utazi yaje ntazimira mugabo kandi sino kutazimira gusa icambere utazi yaje aratakaza umwanya w'utwagwa n'ibintu bitamuraba aho kuraba ibimuraba umunsi nimba munzi dufata umukomersa runaka eske mwibaza ko atakaza umwanya yiyumvira ibindi bitari commerce nimba munzi serukira donc rongoye mwiyoboka mana bijya babibamo umwanya mwinshi abakinyi abajweri bahora mu vy'inkino biyabe bamwe umwanya mwinshi abashoferi umwanya munini yumvira mu vy'imodoka so bityo rero nico gituma mabwira nti utazi yaja ntazimira ariko kandi uyu munsi ndakeka nta muntu numwe atipfuza iterambere muga iryo terambere wipfuza iterambere yuko uterera imbere mu bijanye n'iki ifo yuko donc ushira akadomo ati ndashaka guterera imbere muri iki aha hamico wifuza guterera mu imbere waragitanguye gikora nimba utaragitangura shushira intambwe iravuga ati ndashaka gutangura gutya nzosubire gutya ego rimwe na rimwe hari gihe ivyo wateguye atariko bigenda uko ugiye kuri tele n'ibindi mugabo omwe ukaba ufise ivyo wateguye hari abantu bamana rero n'umwanya mwinshi bategura ibintu surtout ivyo bintu bikunze kuba mu bantu bize akamara umwanya munini ngo ndacabitegura nukuri uko bitegura kose nubundi kuri tele uzohuriraho n'ibintu utigeze utegura uzohuriraho n'ibintu utigeze wibaza ko bizokubako so bityo rero tegura muga uko utegura kose witegure yuko nubundi uzohura n'ibindi bintu utaza ahubwo nugukomeza umutima bimwe bavuga ngo ndugufata amariske ibi bihe ninabishika mu nzu nifata gute ninunguka cyane mbega nzo nifata gute nzo nongereza umutahe nzo nongere amafaranga no gusenda tukunda bitwara mu bindi nintunguka mbega ho nzoba ntungutse kubera iki so ni ibintu byo kwiga gukemura mu kintu kimwe ndiko nababwira hari abantu batinya gutangurira ku tuntu dutoya ariko bagenzi utuntu dutoya turashoboka nibaza abadukurikirana kuri chaîne ya Agaciro Media je nibaza ko babizi ndagize kuba nkora ibiganiro bivuga ati Agaciro Media umunsi yego kumbure ndi abanini cyane mugabo ntabwo intunze je nyene yatunze n'abandi bakozi benshi dukorana hama uyu munsi kuba mwese muyizi mwarigeze kuba mutayizi yarigeze kubirikira tangura mfise indoto gusa tagikorwa mfise numva uru mega media runini ya mu mutwe runini kubyo no munsi uravye indoto mandota kugira nk'icyo kinyamakuru uvuze ati ni wiye nk'amanota kuyijana yaho ugeze sero naho ngomba gushika ntacu mashika oya ntacu mashika kabisa nivyo rero ariko iyo Agaciro Media tuvuga yatangujwe telefone naho nyene ya fake donc ya technology idafata n'amashusho nahita muco ndayifatisha amajwi mu buryo runaka ariko iciza nuko nari ndabizi ubushize niho namaga abantu rero ni muze ndabigisha basi bino bintu
rezo sosiyo irahari kandi niya buri muntu wese n'amafaranga niya buri muntu wese kuba utayafise ahubwo yiyumvira ati nere kubera iki ntayafise kubera iki rezo sosiyo itanyinjiriza kandi hari yabiri kirinjiriza so nivyo rero naye ndaheza nkavyigisha bene wacu ko navuze nti none nimba je muna ko birimo ikintu reka ndavyigisha abandi ico ni kimwe mvuze ivyo ntanzakara ndiko ndababwira nti burya kwiga guhera hasi byo kunda nimba nahere kuri ako gafone umunsi nkabafite amakamera meza nigaragaza ko bikunda uyu munsi je akakanye nyine muri kumurandaba ndiko nkoresha telefone ubona ko nzugurukije ko nshaka nje guhagarara ahantu jiste gusa kugira ngo duhuze tuvugane tubonana nta kindi nayo wundi ndiko nkoresha telefone ugira none je mfite telefone ibona gusumba abandi sawa ndabwira rero iki umugabo Moses cange Moise Musa muri Bibiliya aje kubwira Imana ati lega Mana tabara buno bwoko bwawe tugeze ukiyaga Farao n'abasirikare bibe bazi kugwana bari nyuma yacu kandi baratwica jewe ndi kumwe n'abanyagihugu abanya Israeli nta numwe azi kugwana donc ivyo ntabwo nana kimituzi none wazanye abantu tubicire ngaha so ngo bari bubatabara ndabatabaza iki unaga Mose ufise iki mu maboko I have a stick yarafise iki gikoni yitwaza urabona ko yamutaba so ufise igikoni cyonyine koresha ico nyene tabara abantu yeah ubundi tuzi ko kugira umuntu aja bukikiyaga akoresha ubwato sivyo hako donc kuja bukikiyaga bikoresha ubwato none ko barya umva aje yakora ico gitangaza bagaca bahajabuka atabwato bugize bwifashishijwe abuza ngahifashishijwe ikintu kitari kizwi na rimwe mu mateka yuko cyo bikoze cyo bituma uno munsi no kuri zino mbuga abantu bakoresha amatelefone bagakora ibitangaza hari kigano nakirekuye muraza kukiraba kuri no shene nyene ya Omdi Shanima umujene avuga ati nagabi wakagazi k'intama na papa nkiri ku ishuri mengo yavuze sinuka ko yavuze sewe no ko yavuze seko dariko aho kagazi uburyo nagafashe narakabungabunze ndakarondera imfizi isuguru kimya karavyara izo kavyaye biravyara gutyo ziranonoka gatema naguramo inyana y'inka irakura iravyara uno munsi ageze mu nka 10 kandi zose za mafarizone kuburyo uno munsi amafaranga akama amata cyonyene ashobora ku munsi umwe mvuze umunsi umwe n'abantu benshi ukwezi kose batayakorera nisinzi ni benshi batayakorera ukwezi kose ariko ni umunsi umwe gusa ariko mwibuke cyose bikomoka mu kagazi kamwe k'intama Jezi sinzi umunsi yari arigisha abantu bakamukurikira dufate mu ntunge nkoresha nguriro rwo ngaho Bujumbura dufate bava nkunga mu Kamenge bararenga nkariya mu Kabezi za Rumonge abigishwa ati reka mwigisha abo sezere bano bantu bapfumaje mu ngaho mu mihana bisabira indaro basabe n'ivyo kugerera aho badukurikiye bashonje ubu bari mwe mu bagaburi umwigisha none ntubizi ko atajo duvi nacu duvisa atari tunu dukate n'udufi ubundi natwe nyene nitwo bari bitegekanije nabo nyene kumbure bayibira ko tutaza kwiba aha zana utwonyene acha yezagira utwonyene ne twagaburiye abantu ibihumbi n'ibihumbi mbere ngo bararasigaza byinshi kandi none gabagenzi ikibazo cyo kwibaza rero sinabona naje kubigisha yoboka amana je sinde mwice waje je nigisha ibijanye na development personnel mugabo nta terambere na rimwe rishoboka utabanje guhindura uko wiyumvira uko ubona ibintu umunsi uzoguma wibwira ko ukeneye guhera ku bintu biri hejuru bihanitse uwo munsi ntuzovutanga ntuzovutanga ubwabyo ahubwo nababwira hari n'ibintu ujamwo ukaja kubikora n'amakuru akwiye gukora ibyo bintu utayafise kuko hari amakuru kugira uyaronka kwiye ari ndani muri ico gikorwa ubwirizwa kuja indani muri ico gikorwa akaba ari uyakura utarajayo ayo makuru kasanga ntashobora kuronka nivyo niko nababwira nti start for what you have tanguza ico nyene ufise nimba kiya kibando carajabukaninya abantu kitari ubwato nimba telefone yanyu yararemye ikinyamakuru umunsi abantu bose bashobora kwicara bakigirako nimba kakagazi k'intama kuyu munyagihugu wo ngaha igihanga kashe kuvamo inka z'ifirizoni 11
uyu munsi nawe uravye mu byo ufise hari cyo developer kandi kigagukuza kibuza kure hashoboka cyo bikora ugomba kuba uzi yugiye kuko ni naho ushobora kumenya aho ugomba gushika utazi yugiye ntuzigere umenya ko washitse nyimba wifuza ngo ndashaka gutera imbere ariko ntudeside ati ndashaka guterera imbere muri iki hamusha wiyanga kijemwo bizogora gose uguma bimira ngo none yashango imana nizo wiko bigenda imana iguha ubwenge bwo gukoresha nabwo ari izo bizana aho umunsi umwe bagenzi je nzobakorera inkuru ijanye na Salomo uyu mugwiza atunga avuga mu bayahudi donc muri Israel Salomo ngo yasavye ubwenge ngo ariko cyeyugirwa n'itunga nuko agiye batace badeveloper rero batwereka iyo tunga ikuri byabonetse kuko niyo yaciye avyuka umunsi umwe ngo asange ari hari je umunsi umwe nzobakora ikiganiro ndabereke ivyo yakoze kugira riboneke kandi ryabona ngo ndizine mu gihe kirekire so nivyo rero imana iduha ubwenge ikaduha inguvu ikaduha n'ikigabasha ubwenge umwanya inguvu n'ibindi biziga none nimwe mukumbore tuzihema ku buntu tuje gukoresha ivyo n'umutaya tutamwe twimvira ahubwo nkeneye gukora iki no gikorera he kugira ndagikore buziki no kirondera gute n'ibindi byinshi ariko ico ugomba kugira bazo hindure mindset uburyo wiyumvira no kubamvira ibintu bihanitse yumvire guhera hasi bico bituma rero n'imigani icyongereza uvuga ngo dream big but start small lota kinini gishoboka ariko wemere uhere kuri kuvyo uhambije nuko ndabakunda cyane ariko kandi nizeye ko mweze mwagize subscribe tuba umuryango munini kuri no chaîne bientôt nzona ndabatembereza no mu ntara ndabereka n'ama opportunité menshi murana ko ndiko nkoresha telefone na ahansohotse nari mu nama hano nari mu kanama hano ni ndababwira nti umwanya twize kuwukoresha nawo ni kindi kintu ni kimwe mwitunga abantu bafise ariko beshi barawufisinako iyi video imaze iminota 12 ni minota 12 we na minota ishika 30 buryo utakaza buri munsi iyo minota 30 urazombira ndabikwigisha ko kuri YouTube uburyo wari uyikoresha mukanya gato kaba nta no kweditinga cyashira ko nyene iconzi message yashitse so uko ndabakunda cyane ndabutaha bye bye.